byose n'umutabazi mu bihe byose yatabaye Abisirayeli ku kiyaga gitukura, Farawo inyuma ikiyaga imbere, barataka bati turapfuye. Iratabara Imana yacu, iratabara nuyizere. Iratabara Imana yacu, iratabara nuyizere. Bagiye babona ukuboko kwayo, Daniyeli yaratabawe na Yosefu yaratabawe, Shaduraka Meshaki Abedenego, abo basore barayibonye ko Imana yacu ifise ububasha. Yaratabaye abera bambere, bagiye babona ukuboko kwayo, Daniyeli yaratabawe na Yosefu yaratabawe, Shaduraka Meshaki Abedenego, abo basore barayibonye ko Imana yacu ifise ububasha. Iratabara Imana yacu, iratabara nuyizere. Iratabara Imana yacu, iratabara nuyizere. Emwene data uri mu ntambara, reka kubabara, reka kuganya, reka kurira, niwihorere. Umwami Yesu aragukunda, azokwishura niwihangane, n'isaha yiwe itarashika. Emwene data uri mu ntambara, reka kubabara, reka kuganya, reka kurira, niwihorere. Umwami Yesu aragukunda, azokwishura niwihangane, n'isaha yiwe itarashika. Aratabara Umwami Yesu, aratabara numwizere. Aratabara Umwami Yesu yankuye mu byaha akampa agakiza, none ubu ndamuririmbira. Aratabara Umwami Yesu yandokoye mu isanganya, mpakubaho ngo ndamukorere. Aratabara Yesu yasanze ndemerewe, aneshereza intambara zo mu rugo, none ndamukorera.